wa equipe ya Real Madrid vyaneye kwibaza ngo ubwo gusubira kubona Vinicius Junior mwiza n'urugero rwiza gwitwa Kylian Mbappe banywana bafise ibiharuro vyiza individuellement vyotuma tunizera urugero rwa Madrid rwiza kurusha gwiyongera kuri ya vestiaire tubona ngo umugabo yitwa Arbeloa ariko aragerageza kuyivura igikomere kumbure yo yaratewe n'umugabo yitwa Xabi Alonso. Vini Junior yamaze ko mu Kenyagira kabiri amaze gutanga assist nyinshi kwa Real Madrid muri UEFA Champions League, assist 28 yarenganye Benzema, ariko kandi ararangamiza karamuga witwa Cristiano Ronaldo agasanga afite 31. Izara zicako Kylian Mbappe abaye umukinnyi wa Real Madrid agira kabiri ibitsindo 11 mu nkino 6 z'amatsinda. Ako gahigo kari gafiswe na Cristiano Ronaldo birumvikana ko yagashikiye ntiyagakuyeho, ariko kandi Kylian Mbappe benshi bakomeje kwibaza ngo ibitsindo 17 vya Cristiano Ronaldo muri saison imwe ya UEFA Champions League ko asigaye bitandatu, ako gahigo ko naza kuba gashikira canke akarenge. Muri rusangi ubwiza bwa Vini na Kylian Mbappe bwo babuje gushimangira n'ubundi ubwiza bwa equipe ya Real Madrid ishobora kuba ijyana igatanga akazi nkuko wahe dusezerana ati dusigaye muri La Liga na UEFA Champions League tugomba gutanga buri kimwe cyose dufise. Kipe yitwa Real Madrid Arbeloa yifata Arbeloa yaje mu bihe bitari vyiza. Mugana ngenda kubwire ngo Arbeloa niyo yonanirwa kwa Real Madrid naramubonye mu mutima uri froid urinda. Arbasete bakina yari nyabakinyi harimo abana muri academy aravuga ngo nimba mwona dutsinda ntavyo dutsinda ariko bakina ni bakine ejo canke ejo bundi bazogera hano bavuga ngo ninabura umwanya naribonye ingene ngana sinzoje kurya imisaya nina convenka nzokoreshwa. Bakinye na Monaco umwe mu bagabo bafise akantu ka Carlo Ancelotti muri bo, igitsindo kirajamwe ntavyo gusara nta tekana aratekanye, celebration ziyo zirasanzwe yakomeye amasha bakinyi ku bitsindo bariko baratsinda, ukabona yuko buri mukinyi wese ahindukiza amaso akavuga ati coach no kwitangira no kwigura. Bafise inyenyeri zibiri no munsi zimurika ku isi. Kylian Mbappe n'umukinyi mwiza cyane, Vini Junior n'umukinyi mwiza cyane, n'abakinyi qui peuvent changer ibintu byose Real Madrid yobamwo bibi bakabihinduramwo ivyiza. Abagabo bagera kuri babiri Vini nande na Mbappe uno munsi uri kuraraba amarokoro bagomba kubata. Ekipe ya Real Madrid yatunze abakinyi beza imyaka n'imyaka, mugabo no munsi bagomba kubata rokoro y'umukinyi w'igihangange w'imyaka yose kwa Real Madrid yitwa Cristiano Ronaldo. Umugabo yitwa Vinicius Junior uno munsi passe decisive zigera ku 28, Siala 7 passe zigera ku 31, Benzema 27 bamurenze, Benzema 27 bamaze kumurenga. Kundwe kurikira ya UEFA Champions League y'umunani bafise Benfica de Lisbonne kandi bazoyisanga iwabo Estadio de la Luz yari muri Portugal, kuri Estadio de la Luz. Mugabo kuyisanga Estadio de la Luz Vina gatanga assist zine mu rukino ni ibintu bishoboka, ni n'ibintu bisanzwe ahubwo. Ndiko ndabona Madrid ntigomba kuzovamwe muri UEFA Champions League Vina tabasero ko ya Cristiano cyangwa nayishikire basi kuyishikira sivyo mbona kuyibata kuko kuyibata asabwa pass decisive zitatu, asabwa pass decisive zitatu, asabwa zine, asabwa zine ugira yibate kuyishikira ni zitatu. Ibitsindo 17 muri saison imwe ya UEFA Champions League vyanka bikunda Madrid iri muri huitième de finale. Ibi umugabo witwa Kylian Mbappe atari gisita citwa imvune kibaye no munsi kikamubwira ngo saison ihere, ibitsindo bitandatu bisigaye Mbappe ntazobibura. Sinzi aho Madrid izoviramo, mugamba Mbappe ntazobibura kuko muri huitième de finale baratangura gukina arena retour. Avuga ngo ni buri Madrid afise assurance ko uza kuri Santiago nabakagusanga iwawe, ni buri Madrid afise assurance ko isigaje match 3 muri Ligue des Champions. Iravuze assurance ko isigaje inkino zitatu, urukino rwa nyuma rwo muri phase de Lisbonne n'inkino zibiri za muri gishiri cyanyuma. Mu nkino zitatu Mbappe kubona mu bitsindo bitandatu ni nko guhura n'umuntu mugenzi wa mukaramukanya. Mbappe kubona ibitsindo 9 no muzi mu nkino zitatu nta nkuru kuko Olympiacos ropira abantu baribuka higaritse ibitsindo binari umwe. Ibi bitsindo afise bigera kuri
ku 11 kugeza muri kano afise mu kanya nkino zine niba atari zitatu yabanje aja kwa abifise mu nkino Kairata zitanu akarasa bine afise mu nkino zitanu hatatsinze ni kuri City yabatsinze 1-1 no kuri Liverpool batsinze 1-0 Voilà. inkino zitanu zisigaye niba uri yabuze ni double ukumva ngo uno munsi aba bakinyi uburakari bafise mwe yo kumva ko yokwitwa umupasere wa mbere ku isi uwundi akumva ko yokwitwa umubiteri wa mbere ku isi umwe ari compare na Cristiano Ronaldo nundi ari compare na Cristiano Ronaldo mugabo amatiere y'amapass decisive undi amatiere muri ways zitandukanye kandi izo ways zose ni ways ziganisha ku musaruro equipe kandi Ino ino ni motivation ikomeye kuko no muhidore waba bose uno munsi umuntu wese yinjira hari Madrid agomba kuvuga ngo nifuza kuba nka Ronaldo. Vini Junior apari yuko afise umuhidore kuri Neymar Junior umuhidore mukuru kuri we ni Cristiano Ronaldo hama Kylian Mbappe abafaransa bose bakunda Zidane mugabo Kylian Mbappe na Ronaldo ni nk'umwana n'umuvyeyi ibi rero biragutera intege byo kumva ngo ndiko ngomba kugera mu ikirenge mu cumukinyi wa mbere je mufata nk'ari wa mbere ku isi yitwa Cristiano Ronaldo bikagutuma ukora hanyuma ubwiza bw'iwawe mushoboye kubumentena nta kintu na kimwe cyotuma hari ekipe iyo ariyo yose yitwa ko ikina umupira w'amaguru dufate Arsenal na Bayern muri no minsi mbona zityaye Vini na Mbappe muhuye bameze neza kugusakambura ari babavyikoreye bonyene babiri abandi bariko babafasha gukina ibisanzwe nta nkuru yo bihari rero buno bwiza bwabo nano marakora bagomba kubata premier mazogira ica aho bashikanye ariko no kugira hashikanye ekipe yitwa Real Madrid nico kindi kintu cingenzi kandi gishoboka zino rokoro bariko barirukana zo bwana Abdio ba source de motivation ituma kumbure na tuntu twabona kuri za Ballon abagiye batandukanye bakiyumva ko kumbure batokinana umwe atoye pass undi n'ibindi byo bitandukanye zino rokoro bariko barirukana zo babera motivation ituma tubona Mbappe na Vini Junior kuri no ncuro basa n'abantu bari ku rugamba rumwe 100% gusumba kwite gutundi tuntu twogwamo tukumva umengo no munsi match yabananiye bariko baratana kimfane canke bimanya amapasi n'indi byo bitandukanye duwo Vini Mbappe nziza je nemeza ko yoba Real Madrid nziza kuri no ncuro hoto natangura kwizera kishoboka kumenga bagiye batandukanye bavuga ati bisa nka idashoboka ariko ni nakazi ya Arbeloa nawe bigaragara ko afise niho nariko ndagerageza kudogira mvuga nti duwo ya Vini na Mbappe yoba nziza ariko mu gihe novuga ngo uyu mugabo yitwa Arbeloa yohamerera amagabo aba n'abagabo bigaragara ko twogereranya na za nkuba zibiri bidashoboka ko zisangira igicu uravye profile y'umwe wese ariko yamara ku gitugu ca ekipe yitwa Real Madrid bigakunda ko babana uyu munsi Vini yarazi ko hazogera nk'iki gihe ari we mugabo avuga rikijana muri iriya nzu Mbappe nawe bamuzanye nawe bamubwira ngo ni ugomba kuba boss muri iyi nzu ariko baraba iminsi bahitiyemwo nabo nk'abakinyi bakuru bagasanga igikwiye niki nico gukorera hamwe kugira ngo bafashe ekipe gusumba uko wari wese yo kwifasha nivyo uri Mbappe ico gitsinda uraza kugitsinda nici wawe turavyemera mugabo kiza kubici wawe cabanje kubica club uri Vini iyo assist wo yitanga ico gitsinda wo gitsinda mugabe bibiza ko bibaruro vyiwawe individuellement vyabanje kubi vya equipe bikayifasha kuva mu bihe bibi yari irimo ibi rero Mbappe yarabibonye umwaka weze yari Mbappe performance XXL ariko kubera ko abandi bari kumwe babifata minenegwe vyatumye Mbappe tutamubona equipe itari tunganije neza twamubonye individuel mariko ataco bivuza ataco bisobanuye kuri equipe uyu munsi Mbappe iyo tuvyuka tuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu Mbappe arasohotse Madrid na karorero ariko uriya mwaka weze biriya biharuro yagize vyabahaye La Liga bikabahana Ligue des Champions Mbappe ariko basohotse nk'umupatro sivyo mugabo uyu mwanya aramutse asohotse na biriya biharuro vyose yagize bidasanzwe akisanga hanze ya projet za equipe ya Real Madrid inyuma y'imyaka 2 hano wo kwibuka ko Mbappe yigeze guca hariya hantu bivuze ngo rero Mbappe yarabibonye ngo kuba hano kugira ngo mbe umwe mu bafisi ijambo muri iyi nzu yitwa Santiago Bernabeu nuko umusaronza gushika ko individuellement ubanza kuba equipe ariko kandi ndakeneye ko Vini ya partner mu byo ndiko ndakora ndakeneye ko Jude ya partner mu byo ndiko ndakora nibaza kuba bari kumwe bose bameze neza ariko nensiste cyane kuri Vini na Mbappe equipe yitwa Real Madrid yo iza kuba ihiriwe ihishije reka nkoresha iyo terme iza kuba ihiriwe ihishije kubera iki utunze abagabo babiri bo bariko bararaba bavuga ngo dukeneye neza ya equipe
je nshaka kubata rekoro y'uwitwa Cristiano Ronaldo mu masiste yakoze, nanje nshaka kubata rekoro y'ibitsindo yakoze muri iyi sezo, kugira ngo rero tubibate bisobanuye iki? Bisobanuye ko tutaviramo muri kimwe cy'umunani, bisobanura ko tubanza gushika kure hashoboka muri Ligue des Champions, kugira ngo nitwe Mbappe yagize icakora nuko ntwari Ligue des Champions, kugira ngo nkonvenka abantu Florentino Perez asubire kunyemerera nitwe boss wa projet, reka mbe Vini muri ya version yiwanje nziza abantu bose bazi, twongere dutwaye Ligue des Champions. Bivuze ngo rero intambara abagabo bose bogwana bashize hamwe ni inyungu kuri equipe ya Real Madrid, ariko akazi katoroshe kagaruka ku mugabo yitwa Arbeloa, kugira ngo abatunganye Mbappe yumve ko uwo mupira yari gutsinda aza kuwuhara wuhe mugabo yitwa Vini, imbere yuko aza kurondera intsinzi yiwe ni ibintu biza kugusaba kumuganiriza umutegure mantaro. kumenga amakenga niyobura hamwe dufise Madrid ya Mbappe mwiza na Vini mwiza, ko tuzi Mbappe zimwe muri objective afise ni Ligue des Champions na Ballon d'Or, ariko tukaba tuzi Vini nawe yavuze ati nimba munsaba kubikora inshuro 10 nzobikora. Ubwo dusubiye muri Madrid dufise Mbappe na Vini mwiza, nitwogira amakenga ko hazova asubira kwaduka qui est le meilleur, qui est le boss wino projet de Madrid n'ubundi kuri no nshuro nko bivuze. Mbappe yinjiye nka boss, asanga Vini nawe yibona nka boss, ariko ibikorwa bishobora kuduha ibindi. Equipe ya Real Madrid yo yamaze kwishira muri ambuscade, ndayita ambuscade, kuko hano bigoye gupresenta umukinyi agiye guserukira equipe mu bijanye no guhiganirwa ubushimwe bwa buraya za Ballon d'Or na za FIFA the best n'ibindi. Iyo ufise Mbappe na Vini nta marangamutima agomba kujamo. Vini yari yinjiranywe kandi yinjiranywe mu buryo buri positif. Madrid ntiyanse Vini, muga Madrid yinjije Mbappe izingo aje gukompleta ubwiza bwa Vini comme sa equipe ikomeze shining. Rero ikintu cambere jewe nabonye ibitsindo biravuga gusumba amapase. Amapase nimba Vini azokonkretiza amapase, nimba azokrea amapase 40 ku munsi we hajya Vini Mbappe cyari agatsira ibitsindo 35 canke 30 muri izo ku pase. munsi we cyari igitsindo cyo ca mbere Vini muri UEFA Champions League. Cyari igitsindo cyo katurabe ari Birashoboka ariko This season birashoboka. this season nashobora kuko kuri Man City ntiyatsinze, kuri kuri Liverpool batsinze, Liverpool ntiyatsinze, kuri Man City yatsinze, kuri Marseille hatsinze Mbappe, Kwa Kairati kwa Kairati Mbappe yari niba atiritsemo triple, yatsinze bine ahubwo Mbappe. cyari igitsindo ca mbere. Mbappe yatsinze bine kini kwa gitsindo Kairati. cambere kuko no kwa Olympiacos hatsinze Mbappe gusa. Yari first goal muri UEFA Champions League kuri Vini. Ni nariko navuga nti rero aba bagabo Vini agomba kubaho azingo hamwe no kwameliora mu bijanye no gutsinda. Ngonje ku rwego rwa Kylian Mbappe kuko turamaze kubona abawinga batsinda. Mbappe yabaye mu bitere muri Paris Saint-Germain imyaka n'imyaniko kandi ari umuwinga batakisha umwataka mwiza nka Edison Cavani. Kuri Kairati hatsinze Mbappe 3 na Camavinga n'itwa Brahim Abdelkader Diaz. Voilà. Mugabo kuri Olympiacos hatsinze Kylian Mbappe gusa. Kuri Olympiacos Vini yaragitsinze baracanga. Match ya Olympiacos Ropire batsinze 4-3 byatsinzwe n'uno mugabo uzwi izina rya Kylian Mbappe yari yatahukanye umupira. Birumvikana ko yari yatsinze guhera ku munota wa 22 kugeza ku munota wa 59. Bine vyose byari bimaze kujamo. Sindo byose yari abiteretsemo. Match ya Marseille yateretsemo bibiri wenyene. Match ya Juve batsinze kimwe ku busa c'umugabo azwi ku izina rya Jude Bellingham. Birumvikana karakazi gadasanzwe ka Vinicius umupira kuita poto turagaruka. Vini cyari gitsindo cyo ca mbere muri UEFA Champions League. Ni Vinicius Junior asabwa kwameliora karite yo gutsinda. Kuko ariko kandi asabwa kuyameliora gute no musazi ko afise lo boss atsinda kumurusha. Ninko kubwira Mbappe yameliore karite yo gutanga amansiste kandi aziko Vini. Muri we yo kumva ko bazogwanira Ballon d'Or. Mugabo uzi ko Mbappe kiguzumba gutsinda. Nawe ukaba mu createur mwiza. Kandi ukaba uzi ko amapase yose ukrea Mbappe yatsinda. Mbappe agomba kuguma imbere. Ubwo nitwo naraba ahubwo. Ibi bintu subiza amazi inyuma urabe muri Barcelona. Vini ngo wisanze kuri podium ya Ballon d'Or akisanga we na Haaland. Biragoye kuvuga ngo Vini yakibuze ko Haaland amurusha ibitsindo. Ahubwo tubanza tukaraba igikombe. Abantu rero babashwa ko bizakunda ko Vini yisanga kuri podium mwe na Haaland. Baramutse bagitwara aba baba bagitwaye bose. Ariko baraze kandi Madrid mu present umukinyi present wa undi mwiza. Ariko ubwiza bw'umukinyi si ibitsindo gusa kuko Vini bana mu present amatiere ibitsindo siwe yari mwiza muri iyo season gusumba. Ndugu yangu Vini yatumwe ibitsindo. Nana ko Mbappe yatumwe ibitsindo. Kandi amatiere y'ubustar.
Mbappe n'umusitari gusumba Vini. Mbappe nabona ibitsindo Vini akabona assist. Madrid igatwara La Liga, igatwara UEFA Champions League, ikagera gutanga umukinnyi agomba kuja kugwanira Ballon d'Or. ariko uzoba dufata akaroro nk'ubu Mbappe wabaye mwiza wabaye meilleur buteur, Vini arangije saison wabaye meilleur joueur wa UEFA Champions League. Ibyo aho biraheze Mbappe ni mwiza. Uraba mwiza gute ariyo meilleur joueur wa UEFA igituma Champions niko League. ndavuga ko Vini bisabwa ko yameliora karite yo gutsinda. Raba muri Barcelona hari saison Messi yabanye na Suarez ari kijyanye ibitsindo byose abishiramwe. Messi agaca yitwa meilleur passeur, agaca yongera kitwa meilleur buteur plus que Suarez. aca n'abana meilleur joueur w'iyo higa Amaze kwitwa meilleur buteur Yamara rero Jenicho na meilleur joueur na meilleur passeur en même temps. Bizokora ko Barcelona ivuga ngo tugiye muri Ballon d'Or reka turunge ko Lionel Messi ari complet uno munsi hamwe Vini karite yo gutsinda nubwo itongana ni Mbappe yo kwiyongera mugabo karite do pass kaguma ari canke no nyene kiyongera biroroshe ko Madrid yo presenta Vini mu bihembo vya Ballon d'Or twifashe gato ino example umugabo witwa Obedi niyo nkinzo kuri YouTube yacu atanze avuga ati Barcelona mwakwezi ya presence Lamine Yamal ariko amatieri biharuro bitsindo yari bise Rafinha ako nabo nimba yara presence Lamine Yamal yageze aha rero niho uyu munsi nashaka Barcelona yi presenta Rafinha ikamuhereza iriya po yahaye Lamine Yamal. la différence entre la meilleur joueur na meilleur buteur donc Madrid présence Vini yitwa meilleur joueur il présente Mbappe yitwa meilleur buteur Kylian Mbappe meilleur buteur Vinicius meilleur joueur kumenga jeno batandukanya byoroshe facteur ubustar kica kigaruka biroroshe gutandukanya cyo kimwe nuko bigoye akarorero Landry gafate hirya yejo nivyo ibitsindo wo bitsinda aya mapasi wo yakora ariko uko witwaye muri rusange navyo birafise ico bikonda caractère décisif raba Senegal batwaye igikombe ca Afrika ngo ikintu citwa fair play aho hantu kuri fair play mukihagera Mbappe araguhejeje sivyo Senegal batwaye igikombe ca Afrika ariko meilleur joueur abaye umunya Senegal kandi meilleur buteur yabaye umunya Maroc Real Madrid barapresenta Federico Valverde imbere kandi hari umukinyi mwiza yitwaye neza kumurusha mu gutsinda ivyo bitsindo. Barcelona barapresenta Rafinha kandi Lamine Yamal bona ko bapresenta Lamine Yamal kandi Rafinha ari we bigaragara ko yagize uruhara rudasanzwe. Ibijanye n'ibi rero decision ifata club ni ifata umwanzuro kavuga ngo yes uri Vini watsinze ibitsindo 10 utanga passes decisive 16 uruhara mu bitsindo 26. Uri Mbappe watsinze ibitsindo 20 ukora pass decisive 3 uruhara muri 23 sivyo ariko kubera ko witwa top scorer ntituvyanse uri top scorer twebwe nka Real Madrid dufasha umwanzuro wo gupresenta imbere umugabo yitwa Vini Junior wewe uri Mbappe mu mutwe biraza kwa nka kwinjira ariko Real Madrid babikoze barabidesida Real Madrid na Barcelona niko zibaye uraba mwiza ukaba mwiza ariko uwo bashimye gushira imbere abo ibi deja bitandukanye yerekana ka Rafinha mwako heze Rafinha n'était pas non seulement meilleur buteur mu by'ibitsindo yarimo amassist yarimo donc ugaragaje kwiteranya il était le meilleur joueur de l'équipe Rafinha kandi il était le meilleur joueur parmi aba meilleurs joueurs ku mugabane wa Burayi agashimwe kose kari guhabwa umukinyi wa Barcelona si ibitsindo gusa byamuhetse yari kompa Rafinha yari kubuhabwa ubushimwe bwose batanga akamere bitere akamere joueur n'akamere defenseur ari ukamuha kubera ko no munsi igitumye mvuga ko Ballon d'Or general president Kylian Mbappe burya sinikindi Mbappe yaba bitere ikijanye na fair play Mbappe yo gutsinda Mbappe Ballon d'Or y'ino mwaka nitangwa Madrid yagize ibihe vyiza hazaba harimo ikintu citwa mondial kandi Mbappe agomba kuba mwiza mu Faransa kenshi gusumba uko Vini aba mwiza muri Brazil na yuko abafaransa bazo bari beza gusumba Brazil ariko kitavuze ko Brazil yogera kure niyo Brazil yogera kure amahirwe menshi nayo ko Mbappe bari mwiza mu gikombe cy'isi ko amaze kubona ko ari ivyiwe gusumba Vini hano rero Mbappe na Vini ku kintu kijanye na Ballon d'Or namwe buryo Mbappe Vini yagize ayo mahirwe no kwita ko ari make bagakina muri club imwe na Vini nyuma yemere babane hakujya kuntu Neymar na Mbappe babanye urazi ko ivyo ushobora Mbappe atobishobora mugabo hariho ivyashobe bituma umukinyi yitwa igihangana yes nuko ni Vinicius Junior ndetse n'uwitwa Kylian Mbappe baraye bakoze amateka ubwo birumvikana Vinicius yatowe nk'uwaranze urukino mbere equipe izwi ya Association Sportive de Monaco kurendera tukaraba mbega seziraza kubandanya abana basore bagira ibiharuro vyotuma abantu batangura kubagiranya bakiyumvira ngo mbega Ballon d'Or biragenda gute munota 81 ari mu kiganiro cacu